isaha y'icenda z'umugoroba 9 z'umugoroba rero wewe niwe uciheze ukipangira budget ingene uzigizo izo lampu zibiri izo nonge kuziki umurango nijo okay rero sijya kimwe cyauka kugeza aho gimwe yindi ukayibika kugira ngo uze kuyirondeza itiro muratahura nabitahuye neza uvuga utabiyitse intongi imwe tiyari babiheze itiro ntuzoriro uwo munsi uzobuheze kubera n'uburyamo sangara ariko kumwembesha ico nabonye nuvuga hariho agasho kabagwaye hariho agasho abagwaye ingwara zitandukanye baba mu gasho kabo abakomeye nabo bagafungirwa mu gasho kabo ni nkuko ugwaye wari mu gasho kana bakabona ati ingwara nicaduka ashaka kujana mwako gasho karimwe abagwaye ukabana n'abagwayi bagenza ni nkuko hariho n'abandi basalira nyene mu gasho bagatwara ibisazi bagaturubura iva nibazo bafise nabo bafise agasho kabo babafungiramo ntabwo nongenda kubaza ikindi kibazo kuko je nsanzwe n'umuntu nkunda kubaza cyane murabizi jewe agace wa muntu ubonye uvuyeho ntakubaza ibibazo birenga 10 ubusanzwe nawe abari akandi kantu witekeje mbega niryo babishika nyene ugasanga nk'umufungwa yafunzwe baragushidikiringo akarorero nk'umwaka bigashika bakakurenganya bakagusohora umwaka wararenze byo babihora bishika bikaba mwatubariye neza na neza yuko bishitse ukagwara baguha utunini tw'ububabare kugira ngo ugabanye ububabare bishitse bagasanga ufise nk'ingwara ikomeye cyane naho bica bigenda gute nonge ndabahaye mwiriwe na mwaramutse ku bakunzi ba BDI Info birashika ugasanga uri mushasha kuri no channel reka ndagusabe gukora subscribe nkuko nama nayo bariye murabizi yuko ukoze subscribe yuko bigufasha kwa murosa information nyinshi ziva kuri BDI Info naho nimba uri mushasha murazi yuko namaze kubasezeranya yuko tuzokwama dutanga information ahanini ziraba ku buzima bw'abarundi bari mu Burundi eka na cyane kandi n'abari mu mahanga tutabibagiye ino munsi ndafise umutumire murazi yuko mu muco w'ikirundi umugabo bavuga ngo umugabo atariso ntumuvuga izina ino munsi ndafise umutumire kandi nizere yuko agiye kuduha information y'ubuzima bukomeye ndaguhaye kaze inshuti yawe murakoze ngo akazi ntango muri bana izina ryanje ni Medal Sengiyumva ko benshi banzi kuri James uno munsi turi mu gihugu ca Zambia niho duhaye dukorera naje ngaha ndagukurikiranye nzi yuko uze gutanga ubutumwa bukomeye ku barundi bari mu Burundi n'abari muri Zambia eka n'abari mu mice itandukanye yo kuri no mugabane w'isi James ino munsi barambariye yuko ufise amakuru y'ubuzima ukeneye kurungikira abarundi nkeneye tuyage ku buzima muri Zambia mbega byari byifashe gute kugira wisange muri prison byagenze gute murakoze cyane je kugira ngo nisange muri prison yari ibihe bitoroshe cyane mu gihe bamwe bita bamuyomba baradufashe nyine nkuko mwabyumvise hama nyine nisanga nageze muri prison gutyo nyene mbega muri prison mugishikayo babakiriye gute mwisanze mu buzima bumeze gute mu majambo make muri prison rumba kujya nyene mu mva prison atandukanye no muhira nabwo haba horoshe n'ubuzima nyene bwa prison ko buri umunyamafuti nyene tegeza gufata nk'aba prisona inmate mwafashwe na bamuyomba mbega bamuyomba mu kuba iyo mufashwe no munsi ngene musigurire abarundi bari kubadukurikirana na cyane abakunzi ba BDI Info ino video ni video ishobora gushikira benshi ikabugurura cyane mbega ku murundi afungiwe muri prison ya Zambia yari mwembeshi ni mwembeshi prone bashikije muri Kamara Remind after court bampaye transfer injana kumwembeshi mbega ubuzima ku murundi afunzwe
afungiwe muri iyo prison hari itandukaniro rimeze gute na cyane cyane mu gihe ubusanzwe utari mu gihugu cy'iwawe cy'amavuko bisha bigenda gute mu gishikanye habaye ibintu byo kunyanyasanya n'ibindi byinshi majambo make ntabwo bagufata nabi bisunze ngo umunyamahanga ngo rumuki oyaye bagushira ntabwo babatandukanya ariko musangaho imvukira za Zambia ariko nabwo babatandukanya ngo uyu n'umunyamahanga ngo niki hama ngo bace babakinagiza iyaye barabafata neza nkuko mwese muba muri abantu muri kubera amategeko mwese muba mugengwa n'itegeko rimwe mwese muba mugengwa n'itegeko rimwe mwese muba mwaracumuye mbega wisanze muri iyo situation iyo bishitse ukagwara utari umwene gihugu bagufata sho kimwe nkuko bafata umwene gihugu nawe nyene mufungwa afungiwe hari hano muri make kugwara hari abenshi baragwara ariko mu gihe ugwaye hariyo udu clinic bikora ko mukati hariya nyene hari indani nyene rero hariho tumingwara imiti nyene yo gupfufahaza mwako kanya kuvuga barapfufahaza gusa nyene bisanzwe gufasha mwako kanya kugira ngo nturembe canke ngupfire ni nk'imiti ububabare baguha gusa isanzwe nyene gufasha mu mwanya ikibazo cyo kujya bro numvise uko umenga ikibazo cyo kujya muri buriya buzima ngo kiragoye cyane bavyifashe gute burya muri tabwaho nyene mwari tabwaho bikwiye inshuti ikibazo cerekeye gufungura ikibazo bigoye cyane ikibazo bigoye cyane kubera kujya nyene bavuga ati ntaba ari muhira nyene saba ari muhira niyo uvuze ati ndi muhira banagushwanira cyane kubera hari ubuzima bugoye cyane rero ibifungurwa udashobora usanga bigoye kugira ubige kubera ntabwo biba bimeze neza kabisa ntabwo biba bimeze neza biba bimeze gutega bwana James dusiguriye twumva murage nyene umuntu agashobora kujya agahaga nyene bikwiye canke nubwo utojya ngo uhage urashobora kujya ibintu by'akamaro en fait ibyo kurya batugaburira ni ibyo kurya bikeya cyane mu majambo make bike cyane kuko baduha irampu zibiri z'ubugari abantu bari muri Zambia bakazi irampu zibiri ni kuvuga intonge zibiri z'ubugari cyaguha rero ubwo bugari sinzi nk'abantu muri Zambia murabubona ubwo bita rora bwabundi bwirabura bijya bigori biba byarapfuye nibyo bashabaza gusa bijya nyene byaboze bijya nyene babibona nibyo basya bakagaburira afunga bacagenda bakabikoroga nyene bakabikoroga nk'ubuyi rero babiguha nyene bugishaye basi mu majambo make nk'umurundi aratahura kugira ngo uburyo bw'ishushe rero umva rero mu kuvuga mu kuburya naho uburisha ikiyiko woburya no kuvuga ntibukatwa mu majambo ntibubegwa rero n'ubuzima bugoye cyane rero hacagwa rero n'imboga imboga nazo hariho indagara bita mugasho bazita ati birimu zimeze gute ugiye kugereranya neza abari nk'abarundi bavuka za Rumonge mbuzi imboga baca bazitahora n'ingoga bijya mu bavuka ruguru naho ni indagara ni indagara ziriho indagara zigufi z'imitwe minini zigomba kumera nk'amasembe amaseze zijya nyene izo ndagara ni indagara zarabayeho kuva kera ngira baratoye baratangira ngo cyayi zaranyagiwe zaragize mbi cyane usanga harimwo ibikoko bifyera iki ukabibona tunyo hari inda ukabibona byo baziguhari mbisi wewe ubwawe ufunika utegerezwa kuba ufise amavuta kugira ngo usubire muzironge uzigirene kugira uzozige usubire muziteke bushasha ubwawe kubera aho agwaka opportunity uti shobore kuyigirane kwitekera none izo lampu zibiri naguciriyemo baziguhaye ushobora kuzirya umunsi wose canke bica bigenda gute amfite no kuvuga mu gasho bakubwira ati nukurimba kunzara
no kubikorwa, no gukomera ku nzara n'ibikorwa byose bigagukomeza. Niyo ramoro yo mugasho, niryo tegeko. Rero no kuvuga mu gihe batwuguriye umugasho, ivyo vyo kurya bijya babigufungurira isaha y'icenda z'umugoroba. 9 z'umugoroba rero wewe niwe uheza ukipangira budget ingene uzigizo izo lampu zibiri izo nonge kuzirya umurango nijo okene sujya kimwe cyangwa ukageza kugimwe iyindi ukayibika kugira ngo uze kuyirondeza itiro. Muratahura nabitahuye neza kuvuga utabitse intongi imwe tiyari babiheze itiro ntuzoriro uwo munsi uzobuheze kubera n'uburyamo usanga ari ikibazo. Karazi uryamye ushonje n'ikibazo fote. Mbega mugishika mugasho nk'ubushasha mu gihugu hariyo bya bindi bita ngo nukuri hayibuci muri Zambia muri kabya gasho mwafungiwe byari bimeze gute nk'umuntu mushasha gishika bacamufata gute? Oke murakoze kuvuga ugishika mugasho hariya icambere na mbere ushitse hariya bakwakiriye nyarogisema kujya nyene bisanzwe nyene bakabandika kugira mufungwa arinjiye hama bamaze rero kugera mu gashi indani usangayo abo bita abakapitao kapitao ganshuti yanje dusigurire twumve no musi byo dukurikirana n'abarundi harimo abize n'abatize uvuze kapitao bashebaza ni kapitene yo bari ndavuga ati nk'umukuru wa gasho indani mu gasho muri kajya gashoba ugiyemo rero hari komite mu gashi indani ibijejwe ubwaye abaki haraba nimero imwe hakaba nimero 2 hakaba na nimero 3 haraba n'abajejwe abagwaye nyene nabo bita abaciamani rero no kuvuga nico gihu gishitse bagushikiza hariho abajejwe kwakira abagishika bashasha bashinze abo rero babita n'abapolisi. Abapolisi babita kubagiye sarecha mu kirundi bisigura iki? Bavuga ni kubigisha nk'amaramuro abagisha amategeko kirundi cyamaze kwibanga amategeko abajetwa ko gaje rambabarira kinyanja cyamaze kutwinjira cyamaze konona cyane ariko naco bitwaye turagerageza byo turafashanya sawa ni kuvuga rero bashaka kwereka amategeko mu mwanya rero ikintu kihari bagutangurira kugusopa bakakwambura yambara kutinjiranye ugwembe kagusopa canke amahera kubera ngo byatuma gasho kirazira amahera yinjira mu gasho nta kwigana inoti rero bakwambura ivyo byose bawambaye byerekeye nk'amasentire barayakwambura kugira ntiwiyahure babitahura amahera bakayakwaka amaringi ubwo ati twebwe ino hari nta bugeni waje gukora nta meta twebwe ino turamashuri gusa nta mariya gusa nta bagore mu gasho bariho hano rero kirabujijwe kubyinjirana ngaha hama rero mw'uwo mwanya nk'abanyamahanga canke mu Zambia nta yandi mahera ashobora kukwaka ngo nayibuji canke iki bijya babikobo ndibaza wabikora muri tujya dusho duto nye dusanzwe maybe muri tujya dusho duto niho baja kubikora ko nka jewe banshikije mu gasho gakuru mwatubariye neza na neza yuko bishitse ukagwara baguha utunini tw'ububabare kugira ngo ugabanye ububabare bishitse bagasanga ufise nk'ingwara ikomeye cyane naho bica bigenda gute? Mu gihe bishitse bagasanga ufise ingwara ikomeye cyane idashobora kuvugwa abantu baraguha transfer nk'ahantu muri Zambia murumva za UTAG murumva za Chimbwakayira hari abariho ubundi busho hariho amavuriro akomeye usanga mu gihe kujanye ariko pa feste mu gihe bakunze kuba transfer bajana feste ku Chimbwakayira nako nyene nagasho nagasho ariko gafise ibitaro karakuze gafise ibitaro gafise ivuriro mu gihe rero byansaho naho
ho bafise n'ibipimo n'iki ngewe vyasaba bashaka kujana UTH na heavy bakaraba ingene bimeze ariko nko kujerekeye ubufasha mu mwanya usanga bakubarira ati mugihe vyagoranye ati turakeneye ko umuryango wawe canke ugufasha mu igihugu ca Zambia umubwire ikibazo ufise kugira ngo hariho amafaranga urihire amafaranga bishise naho ugasanga ntawe ufise ganshuti bica bigenda gute igisenge nikiba kikuguye ko bro Chuti yandi sanga bigoye cyane kubera ko urumva buri nyakamwe kandi baba bakubwiye ubusanzwe uri n'imfungwa uba wabuze umuryango muri uwo mwanya rero mu gihe bigenze uko bakubwira ati rindira rero turabe ingene tugusabira ubufasha rero urumva nawe ubugwaye buremvye kugira ubufasha burinde buza ubufasha buzoza uba waremvye cyane sanga waremvye cyane mwico gihe usanga ari kazi ibiri bamwe barapfa abandi bagakira ndumva yuko ari ubuzima bukomeye cyane kandi buhambaye cyane ndabibutse cyane cyane ku bakunzi ba BDI Info yuko uno mwanya turiko tuyaga n'umusaza ariko aduha amakuru yo muri Zambia mu gihugu ca Zambia none gajuti ubwo buzima neza na neza ko twumva yuko ibindi bihugu biteye imbere ko abafungwa babatwara bakabakoresha mwebwe byarashika bakabatwara ku mashantiye cyangwa byashe bigenda gute ikibazo ciza cyane no kuvuga cerekeye agasho ka Zambia nta ciye kure vraiment kucerekeye gukoresha umufungwa w'umunyamahanga hariya mu gasho abanyamahanga batwita aba PI ya niko batwita kaka jambo ka fore na kaca kavamo mubisanzwe ririmwo harimo PI rero mwico gihe baravuga ati mu PI ashobora kuja gukora mu murima canke ngo agengwa afata isuka ngagirene yo havatoroka kuko asohotse ya rero mwo mwanya ntawe basora hanze ariko bikorwa twakorana ivy'isuku familiare nyene mu kigo gukoropa kugirane gukubura harurira kugira tube ahameze neza imvo zo kwikingira ingwara zitandukanye mwako gasho kugira ntimuhave mufatwa n'ingwara zibiza ubu buzima mwarabubamwe nyene uko nyene bihora bishika bakavuga yuko asanzwe hari izindi ngwara zikomakomeye hariya na cane cane ku bafungwa bamaze gushikayo mbega iyo bishitse mu gashikayo nibahora yoba bishika bakabapima ingwara zandukira kugira ngo ntazagire umuntu yinjira atangwara afise ngo azove afise ingwara nkuko mu vyomba vraiment nivyo uvuga mugishika muraryama nk'umunsi umwe noneho mugishika bwa mbere na mbere baranababaza ati okay umuntu wese yoba afise ikibazo c'ingwara kanaka arashobora kumanika uburyo tushobora kuronka ingene tumufasha kugira turabe ingene tushobora kumufasha rero mwico gihe uravuga mu gihe ufise ikibazo c'ingwara kanaka uravuga ati ndafise ingwara iyi hama bakagushira mu kibanza barashira mu kibanza cyane hama mu gihe abatavuze ko bafise ingwara n'imwe barabapima bafise ibipimo bagenda akapima kanini yariko bakunze kubapima umugera wa sida kugira ntimwanduze bonse no kuvuga ucinjira mu gasho ari wese acinjira mu gasho bategezwa kwanza akamupima umugera wa sida tumva biba bikomeye hama umaze gupimwa bakakwinjiza indani wahama ukahaba no kuvuga uba wamaze no gupimwa nyine bikwiye no kuvuga turetse nko Kamara ariko kumwembesha ico nabonye no kuvuga hariho agasho k'abagwayi hari agasho k'abagwaye ingwara zitandukanye baba mu gasho kabo abakomeye nabo bagafungirwa mu gasho kabo ni nkuko ugwaye wari mu gasho kana bakabona ati ingwara n'icaduka ashaka kujana mwako gasho karimwe abagwaye ukabana n'abagwayi bagenza ni nkuko hariho n'abandi basarira nyene mu gasho bagatwara ibisazi bagaturubura n'ibibazo bafise nabo bafise agasho kabo babafungiramo ntabwo nongera kubaza ikindi kibazo kuko je nsanzwe n'umuntu nkunda kubaza cyane murabizi jewe akace wa muntu
ubonye uvuyeho ntakubaza ibibazo birenga 10 ubusanzwe nawe aba ari akandi kantu witekeje mbega niryo babishika nyene ugasanga nk'umufungwa yafunzwe baragushira ikiringo akarorero nk'umwaka bigashika bakakurenganya bakagusohora umwaka wararenze byo babihora bishika bikaba Okay, en fait tuma hariya dufungwa imico itandukanye uvuga nko mu iki gihugu ca Zambia ubushobyi no bufunga abanyamahanga benshi harimwo abashinwa hari usanga hariho mubanye n'abanya-Uganda banye n'aba Ethiopia bafunzwe Abasomaliya n'abanyarwanda abakongomani abarundi n'abandi bose batandukanye n'abazambiya n'ibihugu byose bisanga Zande ibihugu byose mumva bikomakomeye hariya usanga bose no muri Zambia muhuriye mu gasho rero mwese mumungana nta uruta uyundi rero mu uwo mwanya no kuvuga iyo hageze rero kumara ikiringo cawe cagasho hariho imico ibiri nkuko nabikubwiye aho bita aba PI kuvuga aba PI ni uwo muntu wese ataba mu gihugu ca Zambia abafunzwe umunyamahanga hama hakaja n'undi muco waho bita aba MC aba MC ni bajya bakayiri ba bene caro benisi bene ubutaka abo n'abazambia rero no kuvuga abo irekugwa ryabo no kuvuga agiheza umunyororo duhereye basi ku Bazambia agiheza umunyororo wewe buca saa 11 hajya mu bucagucago aba yamaze gutekera utwiwe abazi yuko atashe mu gitondo baba mwuguriye umuryango hama rero natwe kubera ikibazo cy'ukuntu uba ufungiwe mu gihugu atari cyo wanyu wagizwa ko umunyamahanga cyangwa wagwizwa mu ikindi kibazo gitandukanye cya kindi hoho no kuvuga bakurekuye ikingo cyawe giheze aca guha transfer kuri kuba migration kuba migration abo twita migration bamuyomba bamuyomba urakisha ko kandi aca baguha transfer kuri bo mu gihe hejeje ikiringo cawe cifungwa rero ba migration nabo ucufata umwanya wo kuzobarindira igihe bazozira ukacurindira rero nyamba bazoza haheze ukwezi nyamba bazocekwa nyamba bazoza haheze amezi 3 wewe nukubarindira ikiringo cawe caheze urabarindira nibazoze nyuma y'umwaka uzobarindira mpaka bakurekura mpaka baze bataje sinzi ingene bizogenda igufuri n'urindiriye mpaka baze ikibazo abari ciwawe n'ikibazo ciwawe ntabari ikibazo cawe rero bamwe urumva baracegwa hari abacegwa ukwezi abacegwa indwi zibiri ariko benshi baracegwa kuko benshi baracegwa bakacamara bikaca bituma amara ikiringo kinini barindiriye nyene ariko umunyororo waraheze hari igihe usanga wafunzwe umunyoro w'amezi 5 mu ugasanga uvuye mu gasho umaze amezi 7 6 cyangwa 8 cyangwa 10 cyangwa n'undi mwana byose bibaho umufungwa abaho nk'ugwaye koko nawe nyene umugwayi atagira umugwaza mbega bro hoba hariyo abandi barundi bo bari basanzwe bafungiweho cyangwa mwari musanzwe mufunganywe bafungiwe amakesi atandukanye kandi manini bizotuma amara igihe kinini mu majambo make abarundi twari benshi tuba turi benshi kandi tuba turi mu mico itandukanye kumva z'ukuntu mw'iki gihugu dukora imirimo itandukanye bamwe usanga bafite amakesi atandukanye nabone si kuvuga ko bose bajanwa mu bujo ari uko bafatiwe mu rwango byo kuba mw'Izambia ati hariho nabo usanga babifise ariko ugasanga barafashwe hari ubwo usanga hariho n'ababifise ariko ugasanga barafashwe mu mvo z'uburyo z'ivyaha bitandukanye
maybe bamwagije ko yishe umuntu canke bamwagije ko bana abashoferi harabaki akagonga umuntu canke ko yivye canke ibintu vya heno byo hari na rudandazwa rumwe rumwe usanga rubujijwe n'amategeko ino asanga ni nk'ikiyovyabwenge n'ibiki ugasanga ikizo zabahomeye wagiye kuyayura abantu musibona urabona ino uko benshi batugora nko muri business bakaza kukugora ugahita bakubita basanga baragukomerekeje bagufashe rero afungwa usanga bafise amakesi usanga bamwe bafunzwe imyaka 5 imyaka 10 imyaka ingahe ugasanga rero ni makesi nyene ateye ubwoba bisaba bakazomara imyaka myinshi byarashika bakabagendera mu gihe muri mugasho mukagenderwa na cyane n'abarundi bagenzi biwacu byarashika mukabona abantu babagendeye bakaza gufasha fete mu gihe je namazeho nta barundi novuga ngo narabonye baje kuraba abarundi bagenzi babo usanga bigoye kuko bari bize n'ubuzima bwabo buri bize ugize kandi urabona kugasho biba bigoye kuza kuraba mugenzi wawe imvo zuko nawe utinya ko nawe bashobora no kugufata nashika ugasanga n'icyango uvuga ati ngende nanje bace bantaba bati bamwe muri benshi bari muri iki gihugu ca Zambia bafise ibyangombwa hariho abashobora gushika kuraba bagenzi babo ariko bafise icyangombwa bakagira utwo bakagira utwo babazaniye bagenzi babo two gufungura ni iki ariko ni bake cyane kandi nabone sukuza kigwerebere baza nyene by'ubwoba bukebukenye na tutarandiye kugira ngo ntiturandire abakunzi bacu kenshi abantu mwari mufunganywe bagirizwa iki kenshi ugiye kuraba muri make benshi bagirizwa iki mu majambo make abantu twari dufunganywe la majorite n'abantu bagirizwa kuba badafise ibyangombwa byonyene ibyangombwa bibemerera kuba muri Zambia naho ubundi nta yandi amakesi y'intango ntabwo amakesi yandi ntabwo ari menshi cyane kategori nayo kuba muri Zambia badafise ibyangombwa akenshi baba ari babandi nyene bagucakirana n'ikinga ukaburagiye bakabara gutwara ku mahoda ugasanga kurangura ngo cyadakeka none wewe ka bro baravuye yuko nyene ata abantu bigeze bagufasha bo canke hoba hari abantu bagumye baguterera nyene ukunuko tukaba duka ariko tukagushikira kibazo ciza cyane mu majambo make abarundi abarundi barafise ikibazo cyo kudafashanya mu makamaka nk'abarundi bari no muri Zambia barafise ukuntu mu gihe babonye mugenzi wabo agize ikibazo kanaka nk'iki cyo gufatwa na bamuyomba nk'uko tubita bamuyomba uca usanga bagomba kwipanga bize bakigiranye nk'abari mu bibazo nabone bitandukanye byabo kamenga ikibazo cyagushikiye wewe nico bashikiye bakibagira yuko nawe byagushikiye nabo bishobora kubashikira ugasanga rero icerekeye ubufasha niki nta ariko baragufasha je narabibona nk'abamajambo nk'abantu twari dufunganywe bose y'abarundi abantu baronka ubufasha bari bakeya cyane gose baratwibagira akagirane ubu telefone akubwira ko nawe nari mu bibazo ariko we wari kukaza ariko arakora ariko bakubwira ati je nanje ibibazo mfise birengera abarundi tari ukuntu tumeze abarundi ari ukuntu tumeze ntaguciriyemwo usanga umuntu ugiye kumubaza ikibazo cy'ubufasha aca gusigurira ibindi bibazo byinshi ahubwo wowe n'ikibazo ciwaho ugasanga giciye kiba gitoyi paraporo ivyo kubari nuko niko vyagenda vraiment none ku bantu tumere nk'abarangiza ikiganiro ku bantu byashitse bakabafasha bakagira icyo batereye mu buzima bw'iwanyu mu gihe mwari mukiri mu ibohero mwobasigira akajambo nyabaki
Mu majambo make abantu bagize ico bamfasha bakagira ico baterereye bakabaza ati mbega wa muhungu medali ageze gute vyiwiwe ntabwo biba vyoroshe kugira ngo jewe ubwanje dushobore kuvugana ko telefone nta hwironka biragoye bigoye cane rero urashobora kubaza mugenzanje nakamumva bimeze gute hariho abashitse bakabaza bagenzanje nakameze gute ko hariho abashobora kuba baronka amakuru makamaka nk'abantu nk'umuntu nari mfise ashobora kubaza amakuru yiwanje canke agashika ari nk'akate aronse akaza kundaba bariho bashobora bamenya amakuru yiwanje bakaza kundaba rero mu majambo make nk'uwamfashije nukuri uko bukeye uko bwije ndamusengera kugira Imana nayo ize imugirire neza zimwongereze vyinshi mu vyo yampaye hama nkasaba abandi nabo badafata akaryo kugira ngo bafashe mugenzi wabo yahuye n'ibibazo nk'ibi bikebuke no bagire imitima yo gufashanya abari ubuzima bugoye cyane ubuzima bugoye kwihangana murazi yuko namwebwe inzara ibabaza na cyane uri mu gihugu uri mwibohero ry'igihugu kitari ciwanyu cyane n'ibibazo burimwo utari mu muryango utagize utari ku kazi biba bigoye cyane rero nk'abarundi bagenzi nk'abarundi inshuti tutazinanye n'iki muzokumviza ikiganiro muriko murakurikirana ikiganiro mugire umutima w'urukundo nubwo umuntu yokutura ikibazo ari no muri Zambia naho buri mu Burundi urashobora kugira ico utereye ukamufasha kubera ino nawe nta wundi muntu ariko aramufasha ntuzokuve ngo ari mugajo ngo hari abandi bariko baramufasha ari muri Zambia ugasanga afise nk'umuryango muto cyangwa ugasanga nta n'uwo afiseyo usanga ari nyakamyi no muri Zambia atabantu bica bigorana cyane ugasanga biragoranye umuntu akamara amezi umwaka ingahe muri Zambia atarose umuntu n'umwe amurungikirako n'umukati ugasanga inzara iri mu kumwica yaronze yarasubiye inyuma jewe sinangano uko nari boga biraboneka bro aho umubiri wigeze kuburi uranaboneka tu none nk'akajambo ubwira abarundi bariko badukurikirana bari muri Zambia begereye amabohero menshi atandukanye kuri ico kintu cyo gufashanya bokora iki na cyane ku barundi basigaye muri iriya bohero no kuvuga ikintu cyo gukora ca mbere ku bantu bari mwibohero ubufasha bwa mbere ushobora kumufasha no kugira ubwihuse bwa mbere hari ukuntu batiza amatelefone bagatelefona inshuti zabo mu gihe yoba yarose akanimero kawe akaronka n'aka opportunity ko kugira gutelefone murungikira amahera yariyo yose y'agasaradi utumesa agore kubera biba bikenewe yuko ajya gasara anywa ajya ayo mavuta mumvo z'ukuntu ibyo kurya biba bitoroshe byo gufungura hariya mugasho bisaba yuko subiramwo agateka subiramwo akagirana ubufasha bugira kabiri urashobora kuronka umubanyi inshuti yawe ngaho nyene ukagura gasaradi ya mavuta nkuko mu bisanzwe mubimenyera abari muri Zambia n'agasaradi ukamugurira isaradi ukamugurira amakara ukamugurira n'ifu nico bita masa pieces ku bantu babimenye hino muri Zambia abari inyama zidutunze cyane mu gasho bazita inyama ariko murazi no muri Zambia ko ari byo kurya bidakunzwe cyane ari byo kurya bijya umukene mu majambo make bijya nyarucari ariko birakunzwe cyane ariko nk'uri mugasho wabyita inyama rero mu gihe umurungikira ibyo bintu biramufasha cyane iminsi myinshi itari mike acaza arajya bukebuke nyine akaza akaba arabaho mu rugo hama mu kurangiza ikiganiro nyakubahwa mutumire wacu kuri runo rubuga rwacu rwa BDI Info reka ndagusabe akajambo kanyuma otekerera abakunzi ba runo rubuga rwacu nakaye kajambo otekerera abakunzi bacu kugira ngo tuce duterako turangiza ikiganiro
Akajambo noterera abakunzi b'uru rubuga rwacu no kuza ndifuza kabisa ko mwoza murashigikira urubuga kubera ruradufasha nk'abanyamahanga, abarundi inshuti zacu, abarundi bavukanyi, ruradufasha kumenya byinshi babiriko birabera mu mahanga atandukanye, nka Zambia murakunze kumva byinshi bitandukanye biciye kuri urubuga. Rero kubera hari abandi imiryango imwe yarabuza biwabo, kumbe biwabo bari mu busho butandukanye, batazi nuko igihugu mu bihugu mu mahanga babo bafungwa niki, gasanga imiryango yari bagenda vyizi. Ariko kubw'urubuga urabona tuza turaronka amakuru atandukanye bigatuma imiryango yacu imenya ubuzima turimwo mu bihugu bitandukanye vyo hanze. Reka turangize ikiganiro nshimira wewe wese wakurikiranye kino kiganiro kuva ku ntango gushika ku mpera. Nizere yuko kino kiganiro kikwigishije byinshi mu buzima, na cyane cyane bw'umufungwa umurundi afungiwe mu mahanga, na cyane cyane mu gihugu ca Zambia. Nshimira n'umutumire wacu, ndagukenguruke inshuti yanjye. Murakoze cyane. Reka nongeye ndakwifuriza ibihe byiza, kuramba, imigisha iva kuhoraho. Nongera nsezera abari kwadukurikirana ndabwiye ati murakoze cyane, bye. Imana ibandanye bazigama, abari ku maoda Imana ibarinde bamuyomba, abatari ku maoda nabo nyene mubandaye muhezagirwa, abari mu buzi bwa misi yose mubandaye murondera muronka, na cyane cyane kuri mu Burundi, uwumve Kirundi, uri mu Rwanda, n'uri mu kindi gihugu cyacu cyose nyuma ya Afrika n'ahandi. Ndabashimiye cyane, bye, see you next time. Babandanya no kunyega.